none nkaho rero ngo waberewe nk'ibyo bintu wambaye ubona bibaho birabaho eva je ndakaze oya we nta vyawe hate ndagufasha ahubwo uzashima kandi ko wagize petite se wawe akwitaho anagukunda kandi kuko ibi bikorerwa bake urabizima petite sere niyo mpamvu nkukunda ahubwo nyarutsa ngenda nanje ndabigushimira cyane urankunda sufiye de toi mon frère mon chéri mon boss Betty ndakwinginze cyane nubwo bitoroshe ko ndagusabye wihangane ndi hano ku bwawe cyane bigaragaza kubyumvisha ariko byanze n'ubu sindabyumvisha ndabizi n'ubundi ntibyoroshe kubura umubyeyi ariwe yagufasha byose ariko ndagusabye wihangane ndagusabye Betty reka kurira ubwo utume nanjye ndi ego ndashobora kwifata ariko ikibazo ni ngiye kuwande ntaho kuba nk'ifisi hano ndasigaje amasaha urabizi emba sinkiriyomva niyonja iyo urimo ntibyoroshe ariko ntumve kuri wenyine tuza uri kumwe nanjye Betty ndazakuganiriza bro wanje ni umwana mwiza ndamwumvishe ko woza kuba muhira kandi azi yuko mfise chambre yanje nyene ndazi ntaza kuryanga
Bienvenue Betty. Turaguhaye ikaze ngaho iwacu. Merci, mais muranzi? Bien sûr ndakuzi. Eva yarakumbwiye, yarambwiye n'ivyakubayeko vyose. Edaye bienvenue rero. Iwacu wisange. Kandi ukomeze kwihangana. From now uri kumwe natwe. Nta kibazo. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Kiza munkoreye. Wemeye kumfasha. Eva, merci beaucoup nawe. Eva, mwakire rero. Uyu mwana ari kuru sana. Urabona ukuntu aba yisanzuye. Yamaze kwibagirwa n'ivyamubayeko. Ndabikunze cyane. Vugisha ukuri shaka warovye. Ko muciye munuma. Ariko muravuga? Wara, nanje n'umuce munshiraho. Reka wona akaratazi gukina mwiyekoze. Ngo reka twikinire. Urabona ko umushavuje iyo umureka nawe. Reka sha ugerekana nawe. Yashaka kutwononera umukino. Umutwe mu mazi. Yabonye? Sawa reka twongere. Tugende. Zagiye. Bidoke uko namba. Uranisha. Ndakwihore. Tugende. Tubandanye nanjye ndakwihora.
yahise atunganya. Wow. Usanze uzi isukari ino? EVA, ngo dufungure. Wow. Repas délicieux. Mbega indya ziryoshe. uyu mukobwa none ni shetani canke ninje ntazi ivyo ndiye gute umutego nateze ari jo wahitaye sha iyi plan yoye niyayisimba duca nemera ko ari shetani vraiment. Betty, umbona gute? Sire y'umunsi yubona gute? Sawa, kweli. Ambara nk'ipantaro ya noir n'ibijanye n'iyo shati. Okay.
ndika ngaho ahantu mpamva nja kuja. EVA, n'ibiki kumengo ntumeze neza. Anyway, turi kuriyumvira cyose ndakizi. Ahubwo ikibazo ni kubera iki? Kubera iki? Iki? Kubera iki ushaka kumara ikibi nk'iki? Nawe ugize iki ga EVA? Jewe ndakora iki? Mbwira, wandambiwe canke hari ikindi kibi noba nagukoreye bro? Bruno! EVA! Kari icayi catunganye. EVA! Ngo dufungure. Betty, ukuri nanje si jewe, ahubwo mfise ubwoba. Ubwoba bw'iki ga EVA? Mbwira. Betty, mfise ubwoba yuko dutandukana na bro wanje, kuko ubu mbona atakinyitaho nka kera. Mbona urukundo yahora afitiye yaruhaye wewe, ariko suivre mode
so kwari ukugufuhira kuri bro wanje kuko ndamukunda cyane rwose ko nawe nsigaranye nabona urukundo rwose ahora anyereka agwereka wiwe niyo mpamvu nakoze bijya byose kugira ndabateranye oya sha Eva ibyo nabyo nokora bro aragukunda cyane tuza kandi mbabarire nanje ko natumye ibintu byawe kandi mwaramfashije ndazirikana iciza mwankoreye sinokubimukira uransezeranije bien sûr Eva